Jewe nitwa Misokuru Vitali, hanyuma nkaba serukira abatwa mwishirahamwe Iniporoba, nkaba ndi mu rwego rw'inararibonye, nkaba ndi muri biro y'inararibonye, tuyirimo turi abantu bane, kuvuga hariho perezida w'inararibonye, hariho n'icegera, hariho n'umwanditsi n'abakoseye babiri. Ingorane dusanzwe ziduhanze, icambere ni ingorane yo kubura amatongo. Iyo ni ingorane ya mbere, kuko iyo umuntu adafise itongo bisigura ko ingorane zitegerezwa kuguma ziza. Turafise ikibazo kijanye n'uburyo twahora dukora ibumba, mugabo uyu munsi iryo bumba rikaba ryarahagaritswe. Naho nyene icubahiro kumbure yari yavuze yuko twobandanya kurikura, mugabo ku nzego zindi mu makomine batubwira ko tutoshobora gukura iryo bumba, tutoja kugimba. Tugaca dusanga dufise ingorane rero, kuko ntiduca dushikira nyene icubahiro ngo tubimubwire. Vuga ko aho tworikura ari aho abantu, hoca havyuka ingorane kubera ari aho abantu. Mugabo ugasanga hari aho twarikura kuva kera, kugera uyu munsi bihaye ariho twari dusanzwe turikura. Kuva tukivuka ariho twavutse tubona bakura ibumba, muri iyi myaka hakaba ariho bahadukuye. Mba n'ingorane nini cane. Nyene icubahiro yavuze asemerera nyene, hariho ijambo yashikiririje hariya mu munsi mukuru wacu w'abasangwa butaka hariya mu Ruyigi, aravuga ati ibumba genda murikure ata muntu ababuza. Mugabo dushitse mu makomine bagaca bavuga ati ntigikunda. Nk'ikibazo c'amashure ni ikibazo kiduhanze cane, kuko abana bagiye kw'ishure arashobora kuvayo ashonje kubera ataco aba muhira yasizeho, bivanye na ya ngorane y'amatongo, agaca yanka gusubirayo kubera yavuye ashonje. Kabiri, ibikoresho ugasanga vyagoranye vyabuze, umwana agaca aheba muri ubwo buryo.